mwisi yose turimwo aha batanu nibijuju bane batanu n'abanyabwenge aha nyene twumva biriko biraguma hariya bariko bashishikara kwa mbere y'Imana bashishikara gusaba mpemu yera subira kandi amavuta mana subira kandi usuke amavuta igihe kiragoye mpemu yera gasuka aha twese turasinziri mpemu yera gasuka mpemu yera gasuka mpemu yera gasuka nituzi igicuku tuzosangwamwo hari muri 95 nari ngiye kuvuga ubutumwa muri bimwe muri ibi bihugu biduhana imbibe nari nkuri musore yiruka hanyuma hari ruguru ngenda mu ishengero rimwe rya Pentecote mbona abantu bameze nkuko ryari ishengero rinini nsanga abantu bafise umuvyu nari ngiye kuvuga ijambo ry'Imana nsanga abantu bafise umuvyu basenga Imana bakobeje ubona mpemu yera ari hari hanyuma ndabaza pastor none kuri ishengero ryanyu mbona rifise umuvyuro yemwe rirahiriwe ateka aha mu minsi heze twaronse ubusa kw'icumi Yesu yaratugendeye sinzi uburyo yakoze yemwe aha nararongeye amagogwa ni none vyagenze gutega mukozi w'Imana hari nko ku mugoroba hamubona tuza mu miga yo ku mugoroba abapolisi n'abasoda bariko baragira patrouille ariko barirenganira hanyuma rero ko bararengana muri abo basoda nyene harimo abakristo ba Pentecote baguye baca baribwirana ngo bakiri kure ngo aha rero ngo tugomba tuje kugeza turaba abantu bariko baraja mu ijuru muri irya shengero mukanya bukwi baza babona urusengero rwose bararuzungurutse abandi binjira mu rusengero baca babwira pastor yari hano bati hagarika ivyo bintu kuravuga abakristo bose agacerere kaca karinjira atubunyene tugomba dutanga ikibazo ucishura aragenda hari ibintu bitatu tugomba tubabaze muvuge kandi umuntu aza kuvyatura tuja tumujana mu ijuru aha nubona ko twambaye amakostime n'amakaravati n'imishanana aha hari ikibazo coza aha izi karavati zikatubana nto umuntu wa mbere aza kwatura avuge ko Yesu Kristo yapfuye akazuka icya kabiri yemeze yuko ijuru ririho icya gatatu yemeze ko yiteguye kuri jamwo uyo muntu aza kuvyatura ubu nyene tuca tumwica hemwe agacerere karinjira ntubona kuririmba haleluya ngo tumukanyage shetani uritonda sugupfa gukanyaga bararindira nk'iminota 5 ariko hariyo bamwe uvuze ivyo aca yumva insinga zikoranye hariya baza bumva umurongozi w'ishengero atayiwe iyo Yesu narindindire ngiye kumubona ati mutama subiza mikro shengero ry'umwami Yesu navuze amasaha arageze ko ngodoka emwe mwabasirikare mwese muri hano nagira nabatangariza imbere y'ishengero haleluya ngo umwami ni muzima ijuru ririho kandi ndagyiteguriye baza babona bavuye hariya barafashe pastori mu mashati baracisha hariya baca baduga hariya shengero riko rirabiraba bashitse hajya hanze mwafata inkoho hararasa ati pa hejuru aho pastori ntakubiswega abantu baca baragenda undi aca afata inkoko yari hafi arakerera acazana intambi gutya mwabonye aho pastor agiye ya shengero ryose ariko pastor hari inyuma ameze gute ni muzima pastor nawe ari inyuma hari ikibazo aha hari ikibazo
ariko aragira intercession ariko aringinga Imana, Mana yo mu ijuru ntumara amazi kweri irya shengero ryose ndabura numwe asanga aha. Muhemu yarakora, muhemu yaratabara ishengero, muhemu yaragendera ishengero. Bararindira ati mbega nta numwe muri mwebwe ashaka gucukurika mucungaje hariya mwijuru twarungitseyo. Baza bumva gakecuru gahagaze hariya karanyiganyizwe, yumva ubushobozi bwa muhemu yera, yumva ububasha bumamanutse, atayiwe data ni muzima. Yesu ni muzima. Ndagiye gusanga pastori wanje turuhukiye imiruho, ndabona ari muzima, yarapfuye nanje nditeguye kumusanganira umwami wanjye. Baca barafata agakecuru baraganuga bakacisha muri wa muryango no hanze gashitse hariya. Pastor uri muzima. Baca baranuga yandi masasu 3. Ati tabara umfasha dupfukame mwana wanje, fasha turirire rya shengero. Arashishikara baragaruka ati kaga kecuru niyo mwakaboneye ubu kari kwase mwijuru, nta wundi agomba kuja mwijuru, azogaruka. Siko muririmba none umva ataraje kuwajana. Nta wundi ngo azabona kandi kigeme, kuko yambwiye abantu babiri akandi kigeme hariya. Eregira ijuru tuvuga hari igihe umuntu aremerewe, unushobora kumva ibyaha, ariko umuntu ari imbere y'Imana arabyumva ijya ryo, arumva ko bikora nako. Si ibintu byo kurondeza mana nyetsa urinde gutangura kwezwa twegejwe kera. Umuntu agaze ku mfiro atanguye kwirukwaza abakozi b'Imana, mpamagarira abakozi b'Imana, sura uhamagare na wawundi. None uturuhiriza iki kandi umwanya wo kwezwa uriho? None tuzorindira kwezwa ku mfiro iminsi yose? Ni byiza kakikeme karaduza icwi ati ndahambije bene data, kuko birateye isoni uyu mwami wanje ivyo yankoreye, hamwe no kwisuzuguza nkamwanga imbere yanyu mwabapagani mwe. Nimwashaka munyisha uko mwisha abandi, ndabise muri abapagani, ariko ngo nababwire ko Yesu ni muzima, yabanye nanje mu bukumi bwanje, n'ubu mfise amasezerano. Nta makuru na wa mufiance ndahevye, ubukuru ni Yesu Kristo. Aho yarazi ko biheze, mugabo bajanyaga hari ku mufiance bamugenza uko, nawe nyene nashitse inyuma asanga bene se ni bazima. Urumva rero ikibazo cari kiri, ntari bugaruke hano ababwire ngo yemwe gerageza nimwinanate, gerageza. Agacerere karinjira mu ishengero ryose, bararindira iminota 10, bararindira iminota 15, bararindira iminota 20, nta numwe muri mwebwe yinyiganyije kwe. Baca barugara ati umuryango w'ijuru turawugaye, dusubire mu kazi ka misi yose. Baca baje inyuma, baza babona ko pastor ko araza. Haleluya. Chamwibaza mwasigaye mubona mucungaje ari waje atayo baririmbye, nimwe nari nizigiye nabuzemo. Basenze bo kwa gatatu namwebwe nabuze, basenze bo kuwa mbere nabuze, nonaho Yesu ntiyaraje. Baca barabwira pastor kuva ubu ndagwanda kubwira ishengero ufise ririko riraja mwijo n'aba bantu babiri. Abasigaye nibafunge Bibiliya uyu munsi nyine bace bataha, ngo baca babugaza Bibiliya boss, baca bataha muhira bamubwira ngo sigarana nabo kirite niyo iri kiraja mwijuru. None wibaza atashe muhira byagenze gute? Ego kuri kwishengero abazosigara bameze